ntaho yavuye sekretari ishuri rya Nyabitwe namanya nino saha umukamana iteka ryo guhagarara mu maso yanyu numva umenga ndagira n'isoni ariko rero Yesu yavuze ati nimwatinya kunyakura mu maso y'abantu ati nanjye nzotinya kubatura mu maso ya data ahangamye mu ijuru. Nanjye rero namanya nino saha narashikiriwe n'inyigisho numva umenga sinkebuye byinshi, numva umenga ndahimbawe cyane. Ndashikirwa n'inyigisho yavuze ati ni ryari ni kangahe wiyegereje umubyeyi Bikira Mariya uramutabaza hanyuma ntiyagutabara, wamusavye iki hanyuma ntiyaguha. Jewe uno mwanya nino saha ndabatereza umuce muzabira. Nkiri muto cyane nari mfise akantu k'akamazi ndiko ndavuga rozari, hama nkabwira abavyeyi banje ati ndashaka yuko mumpa ako kamazi ngo ndagate. Bamaze kuba nari naratewe n'amashetani y'imitima ihumanye y'abadayimoni, hama barangurira n'umwambaro nyene w'ivyo bidayimoni, ijipo y'agahama n'umupira w'agahama. Hanyuma rero baravuga bati uno mwanya nino saha akamazi ntidushoboye kukaguha ngo ugate, kubw'abo badayimoni bari banzinze. Haragera ahantu mu minsi yahera ndiko ndakura data yarafise agatabo k'abakristu, hanyuma rero bagafika igiti c'umusaraba ahantu bahejeje kugishinga bakama bagenda iminsi yose ngo mu kwezi kwa gatanu n'ukw'icumi kuvuga ishapule y'umuvyeyi Bikira Mariya. Nanje nkakurikira bene wacu b'abadayimoni nabo kumva umunani, abandi nabo bakaza bose hamwe ngo bakaba 32 bagatabaza muri jewe bakahagira icicaro. Hanyuma rero nkakurikira bene wacu gusengera aho hantu. Ndabakurikiye b'abadayimoni 8 bakaja imbere n'inyuma z'iwanje, nkibwira yuko nofata inzira ija ahantu mu mpimba akaba ariyo ndara. Hanyuma rero Bikira Mariya nawe yari yamaze kuntora, yari yamaze kundokora. Haca haba abandi hantu basenga bavuga rozari, usanga bubatse agasengero k'umuvyeyi Bikira Mariya twakise ishapere. Hanyuma rero iyo shapere nkaca ndagenda gusengayo kuvuga rozari, basoma ibitabo vy'inkuru nziza ndabitegera. Harageze ahantu naja kubaka, za mpuzu naraziyambuye narazituriye, hakamaze abavyeyi banje bahatse gukama kubera babonye iyo mitima ihumanye yari yanyegeye. Hanyuma rero maze kuja kubaka nta n'amezi 2 nari bwahamare, ndashikirwa n'umutima uhumanye nyene wa ya mitima y'abadayimoni. Babadayimoni 32 bakukira rimwe baraza barangumya. Wa muvyeyi Bikira Mariya ndiko ndavuga rozari nawe namaze gusaba akanyumva arangumya, baca baranzanira ka kamazi, baca barahamagara umupfumu ngo aze kunyambika ako kamazi. Amaze kuza wa mupfumu nari nambara ishapure. Bikira Mariya umuvyeyi wanje nasavye nkiri mutoyi, za mpuzu z'abadayimoni namaze kuziyambura nkaziturira, yaciye anyama hafi. Bambwiye bati wa mupfumu ariko aranyambika akamazi nicaye nk'uko, urumva ndi umugeni nta n'ivyo nari nshoboye kuvuga ngo ivyo ntimubimpe.
hanyuma rero ka kamasi barakanyambika ndakambarana n'urugori kw'ishapule ya Bikira Mariya nambaye haragera ahantu ndakura ishapule hari mw'ijoro hakamasi ndakambaye haragera ahantu ndiko ndasenga ngo mvuge rozari Bikira Mariya ati wantabaje ryari wansabye ryari uransaba sinagutabaza sinagutabara yaciye amborekera mw'ijoro mu ndoto ati mwananje kura ico kimazi ntusubire kwambarana ico kimazi n'urugori rwanje hanyuma rero ako kamazi bari bambwiye bati aka kamazi ukazora mu kugataye nta mwana uzokuvyaye muri uru rugo Yesu nahazwe mw'ijuru tugire Kristu basukanye ako kamazi maze kugakura sinigeze ndagashira mu nzu kuko Bikira Mariya yari yamaze kunyera ibyo twigiwe ndagashira ahantu mw'itafari ry'inzu nk'uku ndabandanya mvuga rozari wa muntu mu kukanyambika yambwiye avuga ngo abavyeyi bo muri Teka na Marangara abavyeyi bo mw'iriba rya Rusera bo mu masoko yose yo mu myonga yose abavyeyi mwese nimuze musuzume inyama n'amagufa vy'uyu muntu nimuze murabirondoka ry'uyu muntu ingene rizomera jewe nanje Bikira Mariya yamaze kundobonekera mu ndoto ariko aravugukana kugira mu mutima ndi hagati y'abo bantu nibategeka batari bamenye n'Imana kugira bamenye Imana ntibagirira ibyo byose hanyuma rero maze kugakura na Bikira Mariya amaze kuvuga ati Yesu na mama murampeze mu ntebe abadayimoni bose bariko barashikiramo ati nyabona ntituguheze maze gukura ka kamazi ndagashira muri nyatafari bavukanye umuntu azoza arabyina kuri Yesu na Bikira Mariya aragowe umuntu azoza aratora ibiheko akongera agatura mu mutima w'ijambo ry'Imana akavuga rozari agasenga mu nzu yiwe hariho ibiheko aragowe harageze ahantu b'abadayimoni bashikiramo wa mupfumu yavuga ngo abavyeyi bo muri Teka na Marangara nimuze musuzume inyama n'amagufa vy'uyu muntu maze gusohoka hanze nasanze haje igicaniro nteka kiva ngaha kikazinguza nk'ukuru hagati ya ha hantu nashirako akamazi hanyuma rero icyo nakoze ko Bikira Mariya yari yamaze kunyereka yuko niyambuye bya biheko nambaye urugori rwiwe ntora ishapule nkafata nkasenga nkavuga ishapule rozari nkayimara nkafata umuhezagiro babandi bahezagiza umuhezagiro bazi ko bagiye kugaburira ingurube baragowe maze gufata ishapule n'umuhezagiro nkajana kuri rwa runtu nkamijako nkasubira mu nzu nkaryama usubiriye mu kagoroba nkasubira nkavuga rozari nkasubira kwa kundi nkasanga kwa rukaniro niho ruri nkasubira kugera kwa kundi Bikira Mariya ati nyabona n'ubundi kubura kirya kintu ucegeze inyuma ku buryo nanje ntari bwahabe bambwira buri kimazi umaze kugicuka cyitano nta mwana uzokurose muri uru rugo naciye ngambukira ijwi ry'umuvyeyi Bikira Mariya ati noronka umwana noreka ako kamazi ncandunguruza ndashira mu gitoke ushyize mu gitoke rwa rucanwa rwari rwatahuje imbere y'umuryango rurahagarura yonga bukebuke gushika akamera nk'ingata gushika Bikira Mariya aguma ambonekera ka kamazi ncangaterura nkajana mw'ituwarete aho nari umugeni nari narwaye naremvye
njanye mw'ituwarete ndahamara amezi abiri ntibazi yuko ako kamazi ntigafise n'uko nagataye kuko nari namaze kwegurira ubuzima bwanje bwose Yesu na Bikira Mariya. Hanyuma rero icyakurikiye Imana yaranyiyeretse haheze amezi abiri naciye nsoma inda y'umwana w'umukobwa. Ati none babandi bashikiramwo ya mizimu yo mu mwonga uno mwanya nino saha kakandi ko babwiye ngo gataye nta mwana uzokurose ngaha, none iki kibondo Imana impaye kivuye he? Yesu na Bikira Mariya ni bari nahatwe imyaka yose mw'ijuru. Rero nagomba ndababwire inyigisho uyu muntu yaje kuduha. Hageze ahantu haravuga ati mwabantu mufise aho mwakoreye ubusambanyi, mwabantu mufise aho mwagiye kubandwa, mwabantu muzi neza aho mwarogeye cyangwa akaborego aho kabamaramarije cyangwa aho mwafashe ibigirwamana mukabitangiranya n'ibyiza vyeranda vy'Imana akishira mu gaseke ushire mu gakemanyi. Wegereye ku musaraba uvuga uti ndaguhaye byose usubire inyuma wiyambike Yesu. Uno mwanya nino saha rero wa muntu uzi yuko wagiye mw'izi nyigisho ukoraniye ngaha murumva ingene ako kamazi kagoye guta, kandi yataba umuvyeyi Bikira Mariya yagiye imbere ntakonata. Rero namwe muzi neza yuko mufumbatiye ibigirwamana, mufumbatiye impunzu zanyu muvuga muti agakantu ndagataye itunga ry'urugo ryoba ritakaye. Ndakwinginze uze kuva ngaha mw'isengero wigiriye inama yuko ako kantu utasubira gusenga uje mu ngoro y'Imana kari mu nzu iwawe. Ndakwinginze wa muntu uzi neza yuko uzovuga ngo nta kibondo nzovyara ntagiye ku mufumu canke ngo mfate inkandu y'umutinwe, ndakwinginze ndaguhanura ku izina rya Yesu na Bikira Mariya uve ngaha wigiriye inama uti uno mwanya nino saha mfashe agakemanyi njiye Yesu ku musaraba asubire inyuma ndamwambare wese Terese. Rero ikintu cyakurikiye ibyo byose umukama yagumye ambonekera nyene avuga ati ndakugize umutumwa wanje. Rero nagomba mere nk'umuntu nyene mera nk'umuntu uriko agasozera. Hariho ukuntu ijambo ry'Imana rivuga riti imibiri yanyu ni muyiganda ni ingoro ya Mutima Mweranda. Ati none notora ingoro ya Mutima Mweranda nkayigira uburumba bwa Shetani? Twarumvise ngo turaja mw'isoko mu kaguriro tukagura impuzu tukambika imibiri yacu, tukagura amabutura, tukagura amapataro, impuzu nziza zibereye ijisho, tukambika imibiri yacu. Uno mwanya nino saha rero twigire inama yo kugura impuzu z'imitima yacu, twambara umwambaro tutazosubira gukura, twambike imitima yacu dutandukanye n'ibigirwamana n'ibimazi n'ibigereranyo byabyo, kugira ngo ntihazohagire umuntu azoza ngaha mw'isengero inyuma yiwe afite ikimazi n'ikigirwamana mu nzu iwe avuga ngo umwana naka nkamuhaye umuti canke ngo ndamuhe ikimazi ntazokira. Harageze ahantu ndagwara ibere, iryo bere riraza n'umugogo wongana n'iyo ntebe. Ico nakoze nabwiye Yesu na Bikira Mariya ati ni mwebwe mumbona. Burya harageze ahantu nkihebura, hahandiye kwigisha ngo kirazira kurekura ico wafashe. Nasanze mu kubaka kw'iwanje ndagira ingorane zitandukanye, nkasanga nakuye ko bwa ya rozari ya ntunga wa mwaka, nkasanga nakuye ko nguma nkurako. Musabe dusabe kugira ngo tureke kurekura ico twafashe, tugire Yesu na Mariya na Yosefu beranda